buto ni vyiza uko wogira basi bose uko bangana niba kwanke bakuvuge nabi mugabo wankwe n'abasi nyene mugabo kwanke ni kuri urwana intambara yo kurwana igihugu cawe vraiment abo bazo uzobemere bagombe bagusiga umwanda hose yego mugabo bavuga ati kijya gipfu ni intretable uvuze inyungu z'igihugu ciwe asohora amagrife yose yego baravuga ati kabisa so ninza nzabona jyana kubwire monani ntuzuhirahire ngo ugisumo yukuza ukegerwa n'umwasi bagukoresha ibintu biri contre z'igihugu ciwanyu ibi Apotre mwari no kete rero wo bita niyo kuri Mathias yanditse ni kete ngo yuguruye afisaba yuko afite ni kete wandikira umuntu mugabo gaha uburenganzira abantu bose bakarisoma ni kete yugure ku muntu wese mwene gihugu mu Burundi ndetse n'abanyamahanga yanavuze ati hakwiye ko inama nshinga mateka ikura ko icyo no kwita immunité ubudahangagwa kuri uno mugabo Gaston Sindimwo hanyuma hakabaho icyo no kwita ubutungane bugatangura bugakora kuko ngo birateye isoni kumva umuntu ashobora guhangara urwego rw'igihugu nka Force de la Défense y'u Burundi yamukingiye ikingiye u Burundi tino kubaca intege bira iherezo ryo birihe ese Mathias wewe ni muntu ki ninde kugira ngo ahangare umuntu reka tuvuge honorable wa Mathias umwene gihugu nabonye ari umwene gihugu mu nyakare gihugu ashobora kuba bishaka yo kuvuga ati igihugu canje nticotokwa ndakigwana nabi mugabo akaba atafise ubushobozi bukwiye yego bwo kwivuna ico kintu yumva kimubabaje canke kugira ngo agikosore hamwe ati reka zero akababara kanje yego kugira ngo babijejwe baheze babirabe nimba ico babikora ko babikoreko ejo niyasanga ivyo vyiyumviro vyiwe kumbure inzego zibijejwe bavuze zariko zibikwikira hafi ivyo vuga ngo ni Mathias bivuze mugabo igihugu kirafise abantu bakibereye maso yego ntiwogira ibintu vyiza ubisambura ngo bakureke ukora ivyo ushaka byose gukina politike ni vyiza yego mugabo hariho umurongo utarenga hariho umurongo ntarenga ugiye muri wihaye uburenganzira burengeye ubwo ufise hariho abajejwe kwambamba bakavuga ati oya mama gezaho urarengeje urugero harakurikiye iki kuri ibintu uri kuraraba nawe yibirabishije bibirabiye kure basi tabyo we nta kure uko je ntavyo kurabira kure nabisomye ndavyegereye nta microscope ngenda gukoresha babisonye ugegereye ndavyegereye kure grossissement kandi bijya n'uburenganzira bwa Mathias wari wese ashaka kuvuga ati je kiye kirambabaje ntubona ko bishobora guhabwa agaciro niyo nama nshinga mateka canke se n'inzego zibije